AUP is told me wanje ari karite ukuntu tisi vyo kuditimba mori dakini yo right bija bituma jewe ndamwisemba yes bija bituma jewe ndamwisemba Yo, what's up my people, bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose. My love mwari mu mutadebukirwa ndameze cool, ndameze fresh kabisa nkuko bisanzwe. Uno munsi ntakarutse kandi kugira ngo tutembere home again guys. Yes, ndi kumwe n'umusore mwiza boga de la saison nkuko mubona kugira ngo tuyage about ibikorwa vyiwe. Uribaza ati umuntu ninde? My love n'umunsi atuzaniye ese yitwa nde? Sindamuvugira uno munsi. Nkunze kuvugira abesha kuno munsi sindamuvugira arakuze desha ifoko yivugira. Umeze neza bro? Emeze bo. Ese kwa turaba directement tumenye ti wotu kumwe muri no mwanya ninde? Yes, benshi je bakunda kunyita Blaze my melody kuri YouTube yanje yose ni Blaze my melody. Yeah. Yes, Blaze my melody utamuzi araraba indirimbo akana by P-Love featuring Blaze ucumumenya neza ucumenya ati no yadukore biriya bintu hariya anya ariko ntwari umuzi kariya yiwe ingene imeze ntwaruzi umuziki we yawutanguye ryari urugendo rw'umuziki we rumeze gute uno munsi vyose urabimenya gumana my love mwarimu utarakora subscribe abarayikora hakiri kare kugira ngo turonke notification hariya munsi ibigano byose biza birahaje so bro wiriwe gute umunsi wose no munsi n'umunsi ndashima Imana kuba ngihem yes kugira ngo twinjire muri mood fresh cyo kwanda umumengura kanya twende nakapere kwanza tuchangamke AUP is told me wanje ari karite ukuntu tisi vyo kuditimba mori dakini yo right bija bituma jewe ndamwisemba yes bija bituma jewe ndamwisemba Amina jua kuimba sasa bro umuziki wa utanguye gari umuziki ku batari banzi umuziki na utanguye muri 2013 gusa nagiye kwinjiramwe neza ma 2015 uko 2016 urugendo rwa rucyo rugenda gute muri 2013 hose umuziki wari utwara mu nzira yi okay urugendo je gwanje narutangure muri band ya light band aho twafashwa n'umuntu yitwa Sosi Pro yes gusa uko imyaka yagiragenda akagenda va nyine muri band ndatangura ko rukwanje niho twaca duhura na label ya MT Money Team yes okay utangura kuririmba uri wenyene hari 2015 2016 yes kushika no munsi indirimbo ufise nezingahe ziri kuri YouTube channel yawe okay nko muri ico gihe nta channel ya YouTube nari mfise okay hari indirimbo nyinshi twakora mugazaherera ma bluetooth uko nyene kanitumie wana ugure WhatsApp bana inipe iyo nyimbo ibintu nk'ivyo gusa Imana yarahezagiye umuntu arogora na channel gushika uyu munsi je kuri channel yanje ariko indirimbo zishika 4 izindi sinzi naho ubu aho ziri uba wakora uvuga ati bana sasa naso yakaririmbo akira we unisaidie ka support sasa unajua utangu umuziki niko bigenda imisi yose urakora yes ucuza guhura na Money Gang bigenze gute biciye mu nzira zande ninde yagufashe kugira ngo uhure niyo label kugira ngo ashobore kugufata okay mu bisanzwe P-Love n'umuntu kera yani twari dufitanye ubugenzi okay mugabo nyene acaratangura kwinjira muri Money Team muga ari muri Money Team okay baramubajije ni ubona twongeye muhundi muntu hari ico vyo kono navuga yani fresh niho rero baca banyimvira ko je avuga Blaze arashobora kuza muri Money Team yes ico gihe cyose wakora uri kwaga papa mjini au ilikuwa ico kipindi mimi kwanza nilikuwa nasoma ico kipindi nilikuwa nipo shuleni lakini nikawa sipati muda wa kuja Bujumbura okay nilikuwa nasomea Makamba yes reka tukane ku ndirimbo akana ukuntu yakoze kuva ku ntago gushika ku iherezo for the first time winjira na P-Love muri studio sasa mwenda kuchanana unajua huyu ujamari nitangulia huyu amesha piga hatua kwanza mbele yangu kukana hiyo kwanza studio imekuaje hii hapo haijakuwa kesi kubwa sana wala haijakuwa tatizo sababu mimi mwenyewe nilikuwa nishazoea mambo ya studio haijakuwa kesi sana kuandika tuliandika wote
tukasaidiana vitu vingi sana hadi tukafikiria kwenda studio. Yes. Igihe yakubwira ati ana bro Blaizo je ndakeneye ko umfasha mu ndirimbo yanje utie verse. Ico gihe wiyumvise gute kwanza? Ico gihe je ndaciye ntangura kwanza kubona kumengo naje hari ibikorwa mpahinda kora abantu nyene bakavyemera ku ruhande, yani gushikana naho nyene avuga Blaizo ingo tujane muri studio mfashe indirimbo iri hano. Okay, naciye mbona kumengo naje ibikorwa nkora ko nawe avyemera mu bisanzwe. Yes, uri muri gang sivyo canke muri management isanzwe gufasha, ariko uyimazemwo igihe kitari gito sivyo? Ndakiye kuyimazemo igihe kitari gito, ariko umwaka urakwiye uraheze urimo, ariko ibikorwa by'iwawe ntibiraje sasa official kuko yinyasi yawe yaragushize. Ndomana mimi nimekwambia ico gihe je nari school. Urumva ubuje ibikorwa ntanguye kubikora hace nkamezi nkane gusa. Yani muga ibikorwa maze gukora ni vyinshi nyene gusa naho bitaraje habona. Habuze kugira ngo bitangure kugaragara. Ndibaza soon tunawasha. Ndio. Mzakazi. Eziwa kitoto. Witeguye gute kwanza sasa kupambana game unaionaje kwanza ya mjini hapa? Game kwanza ni uwezo na kipaji. Ukiwa na uwezo na kipaji Mungu ana bless. Yes. Dukunze kubona hariho abaririmbyi benshi guys, ngenda ndabivuga baza bafise ingufu zidasanzwe bakatangura kuri hit pap, anapiga tunasema ujama harakazi, agakubita ya kabiri pap irakazi, lakini avya kuya tatu swata anaenda hapo. Sasa kitu mimi ambacho naweza nikasema hapo ni kulewa sifa. Urashobora kurimba indimbo ya mbere abantu urashoboye ingufu zikaje zigenda zigabanuka, ukibagira gukora ikindi gikorwa kirenze kijya kindi ukoze. Yes. Ariko wewe ico wimvura kuzokora gitandukanye n'ivyo abandi bose bakoze bigatuma baryama niki? Ico yumvira yo kuzokora ku buryo uzovuga ati aha je ntanguye nianzie kuhiti yani nitavuruga uwanja mpaka siku nitafikishaga ndoto yangu. Siwezi nikasema eti nitavuruga uwanja sababu sijui watu mimi watanichukuliaje. Sijui unaamini kazi zangu. Mimi kazi zangu naziamini 100% sababu ni zangu, tena mimi kazi kabisa ni nzuri kabisa. Kazi ni nzuri kabisa. Najua kila mtu atakayesikia atasema bana Blaizo unaweza. Ndiye. Yes, akajambo wabwira P-Love mbunifu yagushize mu ndirimbo yakavuga ati ngo dukorane ikintu gikuze ndetse ciza cyane nakahe utarigera umubwira muri kumwe umubwiye kugira ngo niyabone kigana azavuga ati akantu nanije ntiyari bwakambye anana akafurahiye. Au kana naona kama vyote nishamwambia. Asante, nishaimwambia. Kitu ambacho sijamwambia P-Love. Wana P, wala mimi nitakupa zawadi. Sawa. Yes, P-Love mbunifu wako nakusabia zawadi sasa bakikupatia mzee wa kazi. Unikumbuke. Na mimi namkubalia zawadi kabisa azonyewutse. Kwanza Jenzo mugira come surprise. Yes. Message wohereza abarundi bakora dukurikirana ni igihe wumva akari ku mutima kuri wewe? Message nobaha nuko bonshigikira kwanza kubera je ndi umuntu akora umuziki, akora bien nyene umuziki gusa nta support ndende ndashobora kuronka, rero nkabasaba banshigikire. Witeguye gute kugwana n'intambara y'abantu bazoza bagwanya umuziki wawe mu gihe uzitije nakoze neza ariko hari bariko barawugwanya? Iyo ntambara je nzogwana mu bandi. Uzavutana uja muri studio uzakubafaka ati nzogwana mu bandi uko. Yes. Tugushimira cyane kumwanya waduhaye ariko kandi twongera dusaba ngo kuko twatwana turi muri mood tumarize cyane mu mood. Kandi kapela kini nirimbo runaka nubwo itobari akana. Tujye kwanza nyimbo zako kwanza zikwaje, tupige kwanza show, tugeye show live. My sweetie, my best million. Niwe nesemwo chocolate pipi kwa wengine mission. Niwe nesemwo anyugutira mama. Fumbatira mama. Waifu nkunda matilion. You are the one in a billion. Urazi mama. Turi kumishavurira banika. Tushanza kufanana. Munda ugutwenga bagapanika yo. Yeah. Mbona nyimbo ni wawe bro? Iyo nyimbo ishatoka ina miezi 2 ipo kwenye channel yangu ya Blaizo Melody, ina video
ushobora kukurondera ma social media za turetse iyi channel YouTube yawe yo kurondera gute kuzindi mbuga? Yes, duhere kuri Instagram, YouTube na Facebook ni izina rimwe gusa ni Blizoma Melody. Yes, Blizoma Melody. Yes, bakunzi ba Ashali TV, murumva ko neza twako turagira show na Blizoma Melody, ariko aratubwira neza yuko araje very soon, araje apa yuko yasohoye akana ari kumwe na P-Love, harajindi zozo ari wenyene ndetse n'ibindi bikorwa vyo bitandukanye, ma collab nini bitandukanye. Sasa mumwakire neza, mufate muri game Elbalo mwarimo ndabasavye nk'umutadebukiwe wanyu, namwe ntimudebukiwe kugira ngo mushigikire abaririmbyi b'abarundi kugira ngo tugume dutera imbere dutuza ibendera ry'igihugu. Yes, turabakunda cyane rero mwadushiki, twongeye dusezera abari kwadukurikira bro. Okay, mwakoze cyane kudukurikirana, hama Imana ibahezagira cyane aho muri hose. Thank you.